Hello guys, mugire umunsi wa gatandatu mwiza. Ejo finali ku ntamba mu rugamba. Urukino rw'ejo kabisa cyane rufata nka finali. Batarutsinze kizoba ikibazo. Nubona yuko buri muntu wese rurindiranye igishika ku munsi w'ejo gihe cy'isaha 9 akaba ruzucare kumbonesha kuri ya Azam TV. Akaba ari bamaze kuzana ivyuma ibintu byose batangiye kubitegura byemye twitegurira urukino. Reka tugite finali y'intama mu rugamba kuko bakarutsinda bazogirane mu gutanifisa 5 bakarutsindwa tayari nta bintu byo kuja gukora ibindi biharuro bizoba birangiye ukuntu ko bizoba bigoye gutsindira Maroc muri Maroc na Central Africa kizoba ari kibazo bisigura ko ku munsi w'ejo ari hari finali. Abasore rero akaba bakoze imyimenyerezo yabo ya nyuma imbere yuko batana mu mutwe na Mauritania. Akaba ari na Mauritania umunsi mu gitondo akaba yamaze gushika ngahe Bujumbura, nayo rero bitekanije gikora imyimenyerezo yayo ngira nawe yamaze kuyikora sinzi nta mafoto yasohotse. Akaba rero n'umukuru w'igihugu cacu His Excellency Evariste Ndayishimiye yagendeye abakinyi arabatera intege ari kumwe rero n'umurongo ya FFP ndi kuri yo leveriye babatera intege babwira ati biracashoboka nta guti cizere hacari icizere ico gusabwa ni gutsinda urukino rw'ejo mukaronka amanota 3 hanyuma tukazura ibizindi nkino zoza mu kwa gatatu zikadicidinga ari nazo twofata nka finali muri amaze mutsinze urukino rw'ejo. Ibiciro rero byo kwinjira kaba byamaze gusohoka kuko ndaza hamwe mwabibonye, ariko kuba mutayibonye nuko hajya kuri partout hajya ku mpande hadasakaye ni 5000, kuri tribune A na D ni 20000, tribune B na C 50000, mugiye muri VIP ari 500000. Akabitike zigurishwa rero muri zone Buyenzi kuri Gare du Nord naho ziragurishwa hamwe no kuri Palais des Arts. Akabitike zizotangura kugurishwa rero ku munsi w'ejo saha 4 z'igitondo. Akaba ari kibuga kizokugurwa nyine izo saha 4 gushika 7:30 kibuga bazoba bashize ku rugezo abiheze. Urumva nyimba uri mu bantu bazogura amatike bisabwa saa 4 uzo amaze gutora tike 7:30 so yabicaye muri stade kuko ikibuga kizoca cugagwa urukino rutangura isaha 9 ruca kumbonesha kuri ya Azam TV. Ibiri kintu tumuma turibaza ese bizogenda gute? Je nkanje kubusesanguze bwanje ico novuga kuvyereka urukino rw'ejo cyo mbona hari amahirwe menshi kinama mu rugamba zirutsinda kuruta Mauritania. Cyambere ni muhira nyine iteza kuba home advantage iteza kuboneka ni muhira. Icya kabiri bakuye inota hanze vyerekana ko gukura inota hanze si ibintu vyoroshe. Gukura inota imbere y'abafana ba adversaire si ikintu coroshe. Vyerekana ko kinama mu rugamba zakoze akazi katoroshe. Ikindi gukura inota rimwe hanze bivanye n'ubushuhe bwari buri muri Mauritania bakinye kuri degree Celsius 36. Urumva Bujumbura harashuje ariko ntizigira zishika 36, nyimba zishika gake. Gukura inota rimwe rero ahantu nkaho muri Mauritania bisigura yuko abakinyi bari bitanze ku munsi w'ejo. Rero bazo bari kuri ku bushuhe bamenyereye imbere y'abafana babo, vyumvikana katakenda no gupiga Mauritania kacitsubira iwabo ata bintu vy'imicezo kabisa. Eko rero mumenyezo n'ama mu rugamba Chimileze yavuze ati ingo bintu vyatugoye ni ubushuhe n'ushuhe bwaho ukuntu hashushe hamwe n'umusifuzi. Umva n'umusifuzi cyangwa umuhagarikizi ku munsi w'ejo amakosa yakoze ashobora kutazongera kuyakora uko niyo yakora kabiri. Bisura ko nico kibazo kizogabanuka ku ntama mu rugamba. Je no hamahirwe menshi 70% nkuko intama mu rugamba zizosinda match ejo atakabuza zizoyitsinda mu vy'ukuri. Uravye ukuntu bitanze ku rukino rwabanje ukawaca uvuga rero ku munsi w'ejo ari imbere y'abafana muri mu bushuye bamenyereye muri klima bamenyereye n'ibindi vyumvikana ko hari amahirwe menshi kinama mu rugamba zizosinze urwo rukino. Rero ku giti canje abakinya ashobora kuzotangura mu kibuga mwizamu ni Nahimana Jonathan uko ari amakuru yasohotse nyuma y'urugero rukino rwabanje ko impamvu Onezime yatanguye ari uko Nahimana Jonathan yagize akabazo kirugiye gutangura. Bisura ko rero ku munsi w'ejo hashobora gutangura Nahimana Jonathan nyuma kuri kabiri hakaja
Philippe Nzeyimana urazi ko cyatanguramo Kadogo kuko ntuze ya Philippe Nzeyimana siwe yakinye mu rukino rwa Mukutana nawe ngo yagize akabazo urukino rugira rutangure umva azo cyatanguramwo Nzeyimana ku rundi ruhande re Marco Weerman kuri defense niba abandi nyine Eric Ndizeye na Frederic Saryumva babandanye bamenyerana baje bajama bakazukirana nk'inkino nk'umunani bari kumwe bizuba biheze intama mu rugamba sozeje kuronka aba defenseur kabisa akaba rero hagati niba abandi nyine Gaël Bigirimana hamwe na Ndayishimiye Yusuf Nyange imbere yaho urazi ko batetse Ami Cedric ikoti miriko Sadio ntibazonyiza yindi koti riko Fisto Abdulrazak kuri point ndibaza ko bazohashira Berahino kijya gihe base kumutanguza kubera yarakirushino yaragishika baje batanguzamo Caleb ariko ku munsi w'ejo vyumvikana ko bazotanguzamo Berahino akaba tudendire kabisa n'igishika kitari kike yana tuvuga tuti ntama mu rugamba songereze tubisubize muri kane abarundi kaze muri rusange twishime Egazi tukagano kandi makuru yavuzwe hanze dore mu gihugu ca Espagne kemenyesha makuru makakigaruka kuri Usain Bolt umwami wa atletisme mu kwiruka kabisa agenda nk'umwami aho reba ganane ikiganiro akababwira ati kumareko kunakoze muri atletisme nta numwe aranyegera nta namwe azofa yakuyeho muri iki gihe ca hafi kabisa Bolt yiyemera ubu akaba yagenda mu mupira w'amaguru akaba ari yagiye kugerageza akaba ari Bolt yarageze gukina kwiruka akaba ari yanabaje no kuvireka Cristiano Ronaldo baramubaza ati Bolt uri umwami wo kwiruka uri ni wewe king bizona kugira baronke umuntu agusubirira Cristiano Ronaldo nawe ni umwe mu bakinyi beza umwe mu bakinyi bakora cyane imyimenyerezo batuririza n'ibindi ati none muramutse mwirutse mugasirika nk'uyu munsi ati ndi yose kuyundi Bolt yavuze ati Cristiano Ronaldo kabisa twirutse yonsiga ati aracari active aracakina tije narahagaritse kwiruka ati ndavye ukuntu akora cyane ukuntu yitanga ukuntu ari umumeke agivyuma ubona ko ari umuntu waguma muri shape kabisa zubukapo ati twirutse uyu munsi yonsiga ati Cristiano Ronaldo kabisa ndamutinya ikimenyesha makuru AS cyagarutse kuri Luka Modric ashobora guhabwa andi masezerano muri Real Madrid y'umwaka umwe marazi ukazorangiza yafise muri Samaita muri Sama mu mwaka uza akora ashobora guhabwa mu masezerano y'umwaka umwe akaba ari Real Madrid yamwemereye na Modric akaba ari ngo ari tayari kuyatora kimenyesha makuru sport cinga nyine cyagarutse kuri Neymar Junior kivuga kiti 100 million d'euros turashobora kumuronka iyi nkuru ya Neymar sinzahana kimenyesha makuru sport kirimo kirayikura mu minsi heze hazose nkuru bwo ko Neymar yabwiye Paris Saint-Germain kumuha yandi masezerano ubu ntashaka kugivamo sinzi ibintu sport yazanye vy'inkuru ya Neymar kuveshi kuma yandika ibintu tutazirimo yivana kabisa reka turindire ubusanga vyongeye kuzuka guys imenyesha makuru muri Deportivo cyagarutse rero kuri front page yacu kivuga kiti uyu munsi twateguye ibibazo 15 tuzo kubaza abafana ba FC Barcelona bacu basanzwe basomeka imenyesha makuru cacu tubabaze batwishure kimwe rero mu bibazo babaje ati mu bantu biyongere mu mugwi wanyu mw'uyu mwaka ninde mubona yigenje neza kuruta abandi abafana bishuye ati uwa mbere ni Pedri agasoreka imyaka 17 kabisa bagaha amanota 8 n'igice ku 10 ati uniwe muntu tubona ko FC Barcelona yungutse kuruta abandi mwisezo mu kibanza cya kari hakaba haje Sergio Deste nawe bahaye amanota 7 mu kibanza cya gatatu hakaba haje Ronald Koeman umenyereze yabasinyishije kabisa ati uyu arutwa nabo yizaniye kugeza uyu munsi kuva ayishitsemo ati Pedri niyo recruitment nziza twakoze mu vyukuri akora abafana bose Barcelona basanzwe bafana basuma mu Deportivo ari abo bakinyi batoye hamwe na Koeman muri rusangi uwa mbere ni Pedri wa kabiri Deste hanyuma na Koeman agakurikira mu gihugu cy'Ubwongereza kimenyesha makuru The Express cyagatse kuri Mo Salah yatowe COVID-19 Liverpool we iri mu bibazo abakinyi bagize imvune aba defenseur bayo hafi ya bose na Mo Salah batoye COVID-19 Daily Star ivuga ati oh mo ati Klopp agiye kubaho gute timbege ibibazo kuri Liverpool we ipangare gusinyisha abakinyi batari bake mu kwambere ivuga ati uyu mwaka nutworoheye mande makuru guys yavuzwe mu gusohoka igihugu wa Tanzania wabigima watenze imyaka 17 rero batwaye igikombe cya Kusafa
utsinze Zimbabwe kuri penalty 4-3 kabisa nakaba k'inkumi zishije zo muri Tanzania n'abatanzania muri rusange akaba ari Tanzania nayo bwayo muri zankino zo kuja mu gikombe cya Afrika yatsinzwe na Tunisia igitsindo kimwe mu busa ariko Tanzania yatenda iragije ikinurukino gwiza mu vyukuri naho yatsinzwe Tanzania yavuga ati turashobora kuronka inoti rimwe cyane tukayitsindira ngaha i Dar es Salaam mu ndwiza Tanzania ikinurukino gwiza itsinzwe igitsindo kimwe naco cha penalty ubona ko bakinyurukino gwiza mu vyukuri mbwere Nigeria abafana babo bavuga ati uvuye kuri Super Eagles ugiye kuri Super Chickens atuvuye kuba inkona kabisa zikaze ugiye kuba inkoko zikaze nyuma kugomba ibitsindo 4 mu busa bari batsinze Sierra Leone abafana ba Nigeria kabisa baje mu marira ati ibintu abasore bacu bakoze nibiki ngere mu yandi makuru Rivaldo yahoze ari umusatirizi wa Barcelona yahanuye gusinyisha umusatirizi umwe canke babiri mu kwa mbere kugira bandanye kwigenza neza mu gihe Liverpool iri tayari gusinyisha agasore ka Olympiacos k'akanya Portugal k'imyaka 26 kitwa Ruben Semedo nyuma yo kuvunikisha ba myugariro bayo batari bake mu ntango z'igisezo mu Real Madrid ngo yibaza yuko Paris Saint-Germain itazokwigera yanka miliyoni 160 z'amapaundi yimira panga gutanga kuri Mbappe mu mwaka uza ukamenyere yuko Kylian Mbappe atari mugamba afise yo kongeza andi masezerano mu yandi makuru rero ku munsi w'ejo ngo Florentino Perez na Sergio Ramos niho bazotangaza yuko Ramos yagumye muri Real Madrid inkuru nziza kabisa ko bafana ba Los Blancos Ramos agiye kuhaguma mu byukuri aho amasezerano y'imyaka 2 mu yandi makuru Didier Deschamps umunyeza mu rusereke rw'u France yavuze ati impamvu Paul Pogba atari marigenza neza ngaho mu France ati Manchester United eta arimwo muri Man U yamwishe mu mutwe niyo mpamvu turimo turamubura akaba arebwa ko Paul Pogba ashobora kwigira muri Madrid mu mwaka uzereka turindire mu yandi makuru Everton ya Carlo Ancelotti ngabakaba iri mwirifuza Isco wa Real Madrid Ancelotti kabisa nyuma yo kwibika ko James Rodriguez ashobora kwibika ko Isco mu gihe Manchester United yifuza gasore ka defenseur ka Dortmund Axel Zagadou mu gihe umusatirizi wa Wolverhampton Raul Jimenez yavuze yuko muri sama iheze Manchester United iri mu rugya mwipfuza ariko ntituziyo vyahereye ati mu rugya kabisa nyipfuza ikimenyesha makuru muri Deportivo ku munsi cyakoze rero inkuru gishaka amafoto atatu kiravuga ati abafana bose Barcelona iyi trio mwo yikuna ya Neymar Messi na Ansu Fati muyibona gute abana bose nakabisa bagiye barisha muri comment yavuga ati turayikunze abandi ati ntitugikunze nawe rero urimo natwumviriza ushaka kuvuga ati imbona ariyo trio Barcelona ikeneye kugira yongere ijyane yongere be Barcelona twari tuze mu myaka 5 irangiye wowe ubona gute bro wowe ubona gute guys rero mugire ibihe vyiza Imana ibahezagire murakoze